kubera ko ndiko ndaraba umushikiranganje mu vyajejo harimwo ubutare n'agataka ariwe yabajijwe vyinshi mu nkondera nyakubahwa umushikiranganje n'ubundi abarimwe mutangura kuyishura hanyuma w'ikigega ca leta araza gukurikira yego uyu mwanya n'uwanyu rero murakoze cyane nyakubahwa cegera cyambe murongoye inama nshinga amateka kuba mumpaye ijambo ndashimye ko muvyumviriye Gona nibaje ntibabajije bike abari batangura kugira nanje ndabinonosore neza kugira ntange inyishu nize neza ndazihe abubahwa nibaje nti wari yabajije bike niyo yotangura hanyuma tena incenge ariko reka tuyivuga uko mubishaka nyakubahwa tugerageze utange inyishu ku byo abubahwa batubajije Yazo ntivyaye bike ko naharuye mbona umenga habaje abatari munsi wambaje ashikamira ariko nyakubahwa mushikiranganje mu vyo mujejo harimwo ubutare n'agataka nimba mubona ko w'ikigega ca leta atanguye vyobaho umwanya wo kuba murabiraba ko mwabajije byinshi nk'uko narinda bivuze navyo nyene nta kibazo reka duce dusaba nyakubahwa umushikiranganje w'ikigega ca leta mbera arafisemo ikibazo gikomeye kandi cagumye kiza kigaruka aho OBR na BRB umengo ntibavuga rumwe kuri iki kibazo ngira muraraba abari mwebwe mubanza kwishura ko abisavye burya hari himvo Ego murakoze nyakubahwa cegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi kumpa kandi ngo ntangure kwishura ku myitwarariko n'ibibazo abubahwa abashinga amateka bashikirije cyane cyane kubijanye no gutoza amakori n'amatagisi muri gisata c'ubutare yamere ku waje bugira gatatu honorable Kwizera Jean Claude yavuze kubijanye na BRB na OBR n'abandi babajije bisa n'ivyo ariko najya mbere manze ntanga umuco ukuntu bigenda muri gisata c'ubutare hariho amakori n'amataxi asanzwe ateganijwe mu itegeko ashika kuri 5 hari vya droit fixe ari redevance superficielle taxe ad valorem sur la valeur de la production redevance administrative na droit de sortie ibi rero nivyo cyane cyane OBR itegeza kwegeranya amahatangwa rero n'amashira hamwe cyangwa koperative abari karimba ashoye hanze nayo bagaheza bakariha n'aya madura de sortie mu kubitanga rero abajeje kubikurikirana ni hariho OBM ni ikurikirana abimba ikabibaza aho bimba ikamenya ivyo bimvye uko bingana hanyuma igaheza ikagira igafactura ibya droit fixe redevance superficielle taxe ad valorem redevance administrative ni OBM bikurikirana hama OBR igaheciheza igacitoza aya makori rero tuko turagira ama prévision ari base kuri izi taxe tuzotoza nazo taxe tuzitoza ari uko umwimbu by'ukuri wabonetse muri uwo mwanya muri uwo mwaka tuko tuharura amafaranga icabaye n'igiki nuko nyuma y'umwaka wa 2020 habaye ingingo ya leta yuko kubera tunenge twari mu itegeko n'utunenge twinshi mubona abantu bariko barimba bimba mu kajaga cyangwa bimba banyegeza bimba bashora kujyo leta itakura mu by'ukuri umwimbu kuyiye habaye guhagarika amashira hamwe yari karimba n'amakoperative yari karimba kugira ngo dusubiremo itegeko rero nuvuga ko tumaze abantu bimba maze guhagarika birumvikana yuko aya mataxe yose ko assiette ibihagaze nta kuntu twa gutoza amahera rero kuri assiette dahari cyo mumva yuko amafaranga muri rusangi yaciye agabanuka niyo mvo nyamukuru
rero itegeko naryo ryaje mu mpera z'umwaka wa 2023 murumva ko naho nyene gusubira kuganira n'abariko barimba nk'aya masosiyete makuru manini za Rainbow za Tanganyika Mining n'izindi za Ntega Holding n'amakoperative murako bimaze amezi n'amezi bakiri ko baravugana n'ubushikiranganje bujejwe iby'ubutari kugira ngo barakunda ibikorwa byosubira bigatangura rero numva ko iri tegeko naryo nyene ritoje rizana umwimbo bwo nyene ayo mategeko atarasubirwamo nabo bantu ayo masezerano atarasubirwamo kugira ngo vy'ukuri bimbe bashore badandaze bahingure bashore bisunze itegeko rishasha niyo mpamvu rero inkurikizi y'ukuri zitaraboneka ku kigega rero BRB nako OBR yategereza gukorabora rero na ahanini na OBM BRB hani birajamwo OBM rega ikakora ibikorwa byayo byo gukurikirana bimba hanyuma rega igatanga facture igataza igaca amakore amatagisi OBR nayo ikayegeranya ikashira ku makonte ikayakontabiliza ikashikana muri konte general du trésor nuko biteza kugenda mutero BRB yajemo gute BRB irafise ingingo mu itegeko rigenga yuko mu kazi kayo ko gutunganya nako ibijanye n'amafaranga ishobora kugura amabuye y'agaciro amabuye y'agaciro ibanke nkuru nk'izindi banke centrale zose bikunda kugura ni inzahabu hari no bavuze ibijanye n'amarengo iyo rero inzahabu baziguze mu gihe bariko barazigura bazita or marchandise uvuga ko muri bira yabo bari nkuko yo baguze ibindi bidanazwa vyose hanyuma rero bazishoye hanze zigaheza zigaca ziba cyangwa bashobora kuzishora hanze ku makontwari yo hanze bakaronka contrepartie y'ama devise niho ziba zihindutse amafaranga mva makungu canke ikazihingura ikazikura kuko inzahabu ziva mu birombwe usanga zifise tenere iri munsi ya 70 kenshi hagati ya 90 na 95 na 6 canke munsi cyane na 80 inzahabu BRB yashobora guca rero hingura za nzahabu ikazihinduramo tenere ya 99 n'ibice 9% hafi y'ijana kugira ngo yitwe ko ari or monétaire iyo or monétaire rero baca bahindura muri bira igaciba reserve nukuvuga ko iyo nzahabu BRB yashobora kuyishira mu kwisoko ikayisabira kwingurane ikayishaka kayiha yindi banke gaheze karonka amadevise ivyo bijanye no gukora kwa misi yose kw'ibanki centrale y'igihugu nuvuga ko nibikorwa bisanzwe mu rubaro ibanki centrale ntibifisi mu ntumbero yo kudandaza ngo yunguke mumba ko ari mu ntumbero yo kugwiza amafaranga mva makungu amafaranga twita amadevise y'agaciro rero BRB yajemwo muri iyo ntumbero yo kugira ngo guhera mu 2014 amafaranga mva makungu ariko rakeha niho BRB yafata ingingo yuko yogura inzahabu ikazigura mu marundi iguziguze mu marundi ikazobona kuzihingura igashaka kuzihinguramwo inzahabu bita or monétaire canke ikazishora ikazigurisha ikazihinduramo amadevise numve uko nkuko guverineri bivuze si mu ntumbero yo kudandaza ngo bunguke nkuko comptoir ya Sekomimbe bikora ko Sekomimbe iba yagize umutahe ikagura ivyuma ikagura ibicyahema ikadandaza ikaraba coût d'exploitation n'ibindi igaharura inyungu izokuramo mugabe BRB igura inzahabu zimbwe ikazigura mu marundi hanyuma yazanzahabu ikazishora ku makontwari yo hanze ikazihinduramo amadevise numva ko atabintu by'inyungu biba birimo kuko nta yindi charge iba ya support nta nyungu irimo mu bisanzwe rero ahantu byagiye kugoranira nuko kubera ko BRB yabikoze muri iyo ntumbero yayo kurondera amadevise hageze kwishora hanze izi droit de sortie ntiyazideclare kuko urumva ntiyigeze yumva yuko musanzwe nta ko litanga iri exonéré icari kuboneka iyo BRB ikashora izo nzahabu icari kuboneka yari declaration ya zero droit de sortie mugomba rero bakora ko bari mu mushuhira kugwana n'intambara yo kugwiza amadevise barazegeranya bagasha bashora bagasha bazana amadevise bagashira muri makonti ya banke rero ugasanga rero OBR ntiyamenye ko hari ivyo BRB yashoye hanze na nibi rero byagiye byahinyanywe muri itegeko muravye hari ingingo ivuga yuko umuntu wese azoshora butari hanze azogira déclaration quel que soit le statut juridique kwa kugira ngo dupariye kuri iyo lacune ari mu itegeko rya kera
ko BRB yashishora hanze itagize declaration nuko rero bariko bavuga ko barimo igipfungu ariko vyatewe n'ivyo bihengeri biri mu mategeko no mushuhira ukugwana intambara ukugwana amadevize BRB yakiragira kugira ngo ishobore kurondera amafaranga y'agaciro nuko byagiye biragenda hanyuma rero i 30% yaje gute i 30% ngira ngo mugenzi araza kubisigura ni nyingo nyuma ya 2020 aho bahagarikiye leta ihagarikiye ko amashira maguma yimba leta yafashe ingingo mugabo sinibuka neza ko byabi mu itegeko mugabo ni ingingo yafashwe na leta gutyo kugira ngo barabe uko twoba turazibico gihengeri giri hagati yo guhagarikwa itegeko rya mbere no mu kurindira ku itegeko rishasha riba leta ifata ingingo yuko hako abantu baguma bimba batanga intica ntikize ko ma kontra menshi harimo 10% ko yo baha leta rivuga iti iyo 10% ni ntoya reka basi dufate ko bazaduha ku mwimbu baduwe 30% ariko ni ingingo yafashwe itavuye mu itegeko ifashwe rero byakoze cyane ku nzahabu rero nukuvuga ko umuntu ashoye muri BRB ashoye amagarama 100 bivuga ko BRB kimuriha 70 ayo 30 agaca aba ya leta amagarama amafaranga akazozba umva ibari inzahabu wowe washoye baguha ekivara y'amagarama 70 amagarama 30 agaca aba ya leta BRB gacibika zagarama za leta 30 na 70 yarishe nuvuga yuko amafaranga azoza kuba mu kigega cya leta ruko BRB ishoye zanzahabu zose igazo rero yisubiza ayangana 70 yatanze 30 nayo kazoja mu kigega cya leta nuko muri iyo transition rero nuko byari byifashe rero kuvuga yuko ku kibazo kijanye nuko abantu bashora hanze kubera ibiciro ari bitonya nuko BRB mu kugura mu marundi yoyo iharura kuri to officiel mwese murabona yuko roto officiel iri munsi ya to ya marché noir rero mugabo abashora bo hanze iyo baje bigurishije hanze ku madovize yabo bayazanye baca bavunja kuri marché noir abati naho rero hari iyo déséquilibre ituma abantu baca batwara ibintu mu kinyegero bakemera gushora mu mpisho kugira ngo bakunde baronke ya todo change yo kuri marché noir urumva ko intambara ari nyinshi kugira ngo ibintu bishobore kuja ku murongo leta rero bikiri kirakora no kugwana intambara yo kugira ngo roto ya marché noir na to ya banque centrale bishobore guhura kugira ngo kukwirukira fraude cyangwa muri marché noir kiriko byogabanuka igiciro musanze niho biva kuko bahuguriye amagarama 100 bahugurira kuri ekivara kuri to ya banque centrale ubundi yashoye Dubai akaza vunja kuri to ya marché noir urumva ko bihita bingana naho musanze biva naho biva ku isoko rero suva yuko ngo BRB yashinze igiciro gito irafise fixing iraraba ku isoko mpuzamakungu amadolari 11 igugwa ikaheze kayafixa ikaharura igiciro neza ikagurira umuntu umugabo agiye kuvunjira ekivara y'amarundi usanga ari make ugereranije nayo wari kwishorera hanze ugaca ari uvunja kuri marché noir naho biva intambara hi rero no guhunganisha ibiciro byo kuri marché noir suva ko BRB rero yoba ishinga igiciro kiri munsi ikiri ku isoko mpuzamakungu rero ngereje kwishura ku kibazo cha honorable Kwizera Jean Claude nuko rero byifashe kuri ibyo biciro abandi nabo aya mabara twagiye turatoza make nabashoboye gushora ibyo bari basigaranye muri ico kiringo amashira hamwe yari yahagaritswe kugira ngo habe hasubirwe mu mategeko yotuma mu kwimba no mu gucukura ubutare no mu kubuhingwa no mu kubushora babishora ariko na leta igira ikikuyemo nibaza ko rero mu nyishu mwavuze ati dutanga umuco mu nyishu guverineri yatanze yuko rero ngo byo babiri kuri site bashira kwiki mva ko BRB iyo ishoye inzahabu ntitanga raporo muri obere kubo babashoye inzahabu baguruze ziri muri bira yabo comme or marchandise iyo bashoye baca ba credit amakonte yabo ko baronsa amadovize
muri obere nta kijayo kuko obere hari kujayo ama tax amadura de sortie koma tadura de sortie yakuye ko rero BRB ntacigira obere ko nta mafaranga yiha abara amafaranga yayo yakoresheje kuri trésor ya BRB nyene muri mission yabo ya kujira réserve de change mumbe ko atakintu ibwire obere mugabo ubu kubera ico gice ca 30% niho turiko turakorana kugira ngo nibashora bashoye ibyo bice 30 bitanguye vuba si ibintu bibaze igihe kirekire niko ndabaza igihe baba bamaze kugira ngo kuvaho leta ifata ingingo yuko twoshira ko 30% twumve ko hari ibyo bamaze gushora turonye izo 30% gushikira umunsi ntiziraza mu kigega nibaza ko batarashobora kuvaho uko babanza gufata umwanya umva ko bagura amagarama ijana n'amajana 2 kugira ngo baze bashore rero kenshi bashobora uko bakwije nk'ibiro n'ibiburi 500 canke ibiro igihumbi rero bifata umwanya usanga bifata nk'umwaka wose kugira ngo bashobore gukwiza itoni canke ibiro 500 bakabona gushora rero BRB bimaze gushora rero niho tubasaba bagaca badusubiza ya 30% ibiro bagiye barapreleva kubagiye barashora muri BRB rero tuzoyashira mu kigega ca leta bazoshorera hose kuri site rero ntavyo ibyo bashira ko rero ni biri muri bilan yayo ntibaheza ngo badetaye ngo bashize ngo ibyo bashoye n'ibicanye biriye nibaza ko niho rero guverineri yavuze yuko ngo ivyo bakora biri kuri site kuko bilan ya Banque Centrale barayishira kuri site Honorable Gikeke Pascal yavuye ajere impamvu obere temenyeshwa ubutare beri bisho yashoye yuko nyishuri mu igifungu nivyo remeje gusigura yuko BRB yishoye ibishoye ubutare yaguze mu mafaranga yayo nayo nta call ni tax yariha hanyuma wisunze itegeko rya kera ntiyagira declaration urasanga rero obere ntijeje administration fiscale ntiyamenye ibyo BRB yashoye mugabo utwisunze itegeko rishasha igihe cyose BRB bizoshora ubutare yaguze iteza kuzogira declaration nayo biri exonere zo turabona tuti twaragize exoneration ku butare bwashowe na BRB amatax ari kunganuko cyo tubibona muri za exoneration zagize za Sukura ko gisata gikurikirwa rero na presidence cyangwa itari mu mushikiranganje w'igihe ca leta ni kubera ayo mategeko apanzuko hanyuma ku buryo gatandatu hariho honorable Nkurunziza Joki Chantal yabajije ibi byo gusubiza ahari hamaze ibibanza vyimbwe nyene vyosubizwa hariho ingingo ngaha muri ingingo ya 89 hariho zindi ngingo isaba yuko muri ikode umuntu yimvye ubutare aho yimvye niwe ajejwe gusubiza gusubira gufurira ivyo binogo yimvye rero sirete izosubira kubizibira abantu bimvye ibinogo nibaza ko aha inzego z'igihugu nizo zizeje kuzo bikurikirana kugira ngo abantu bose bimvye ibinogo barondera mu butare babisubize babifurire kugira ngo basubize ibyo bintu basubize isi nkuko yari imeze ibi biri muri code ku bugimbi hariho honorable Nizigama yuko leta yashobora kuduza igiciro cy'ubutare igura navuze yuko ingorane iri hagati ya taux de change kuri marché noir marché officiel rero igiciro leta igura ko ukiravye mu madolari ni igiciro kingana n'ikiba kiri ku isoko mpuzamakungu rero ingorane mwumvise ahiri niyo ituma abantu batarero badashaka gushora mu banki nkuru bashaka kunyuruza ngo baje kwishorera hanze bigire kuri marché noir aho kuvunja kuri taux officiel none nyakubahwa mushikiranganje iyo ngorane yotorega umuti gute ko wumva ko imyidogi hari kandi boneka mwumva yotorega umuti gute murakoze kuba wa jiga cyambere cy'umukuru n'amashinga amateka y'u Burundi
inyishu iyo ngorane umuti wayo icyo leta iriko irakora ni ukushiraho ivyotuma iyo gap nuvuga ubudasa hagati ya marché noir na marché officiel ivaho nivyo bikorwa leta iriko irakora sinoja mvuga ngo biko kuko urumva hariho bimwe bimwe bitarinda kuvugwa iyo ingingo zimwe zimwe ziba ziko zategurwa umuhatoheza ngaca azivugira habona mugabo kugira ngo iyo ngorane have nuko marché noir ivaho hagasigara marché officiel gusa rero ivyo leta iriko yategurwa nuko marché parallèle ivaho tukagira to imwe nkuko vyari biri imbere y'ibihumbi 2015 ico gihe nta ngorane nimwe yabihari yo todo shanje ari imwe nta ngorane nimwe ishobora kubaho mugabo todo shanje ari zibiri zitatu hagoma hari ngorane rero ivyo leta iriko irategurwa nuko iyo marché noir ivaho inyene ivaho rero ni ingingo ziba ziriko zirapangwa sivyo no cangira ngo ntangaza hano muri muno mwanya sinzi ko mu binyemerera hari munkundiye yakuba murongoye na murongoye ibikorwa by'ino munsi icegera ca mbere ego murashobora kubandanya cyane cyane ko muvuze ko hariho ibiriko birakogwa turabirindira ego murashobora kubandanya ubugira umunani honorable Bizimungu Simone yabajije ko twoshobora kubizeza dufatikanije na mugenzi wanje ko utari ugiye kuba ishingiro giterambere egome turashobora kwizeza ko utari ugiye kuba ishingiro giterambere kuko niyo mvo yatumye hasubirwamo iri bwirizwa iyi code nukugira ngo byukuri ibintu bikogwe mu muco hanyuma kandi leta ikuremwo umwimbu uboneka kuko ko byari meze bwa mbere nta abantu barihereranya bakagira amasezerano mugabo kabona yuko byukuri ari amasezerano atarimwo inguvu zituma leta ikuramo umwimbu rero twisunze ibwizwa rishasha n'amategeko mperekeza ariko arakurikizwa n'ivyigwa yo kubirakogwa n'ingingo zose ziriko zirafatwa kuko bashira abahinga muvise ko leta ikirondera abahinga hirya no hino baba barundi n'abanyamahanga bofasha kugira ngo ubutare bushobore kwimbwa neza kandi buhingurwe ntibuce bushorwa hanze buri brut bukiri amabuye kugira ngo bwimbwe bushingurwe bugire valeur ajoutée hanyuma tubone umwimbu rero twobizeza yuko twokwizeza abarundi bose yuko vyukuri ubutare gushika no munsi leta ibushira imbere nk'ishingiro y'iterambere muri kazoza ka hafi iruhande y'indi bikorwa bindi ariko cyereke ubutare cyo tugifata nk'ishingiro by'ukuri byofasha gutora ibibazo bitari bike bijanye n'ubutunzi ku bindi vyerekeye ubutunzi honorable Nitunga Alice yabajije ibijanye n'ibirarane amakoperative n'amashirahamwe yaharaniye leta na igihe rero amakoperative n'amashirahamwe hagarikiwe ibikorwa byabo bihagaze kugira ngo bibe biratunganywe neza hari abatari bwarihe abo rero hacakora itegeko rya procedure fiscale non fiscale iyo amafaranga aja mu kigega ca leta amaze kwandikwa kwishira hamwe kuca ku muntu ari we wese obe niyo ica ikora igihugu cyo kwishyuza ivyo bikorwa rero byarabaye ayo mashira hamwe yose urutonde twarufise ni obe ibikorwa byo kwishyuza kubishyuza byaratanguye les procedures nyezi kurikizwa twe turabishyuza twarabandikiye amakete haje mu byo kubugarira amakonte arabashoboye kwishura ivyo kurikira nuko ayo mashira hamwe no gufutwa ashobora gufutwa mugabo sinturagira kuri iyo ngingo baguma basaba yuko twotenyenya kugira ngo ni leta batezurira bakumvikana ibikorwa byabo bigasubira bigatangura bashobora guca bari mugabo ubwo twene gose turarufise n'amafaranga baheranye turafise n'ingingo zose zo kubishuza zaratanguye rero aho nta makenga ahari yuko amahera atazosubizwa yabajije kandi honorable Nitunga Alice ikijanye na BRB ibice bya 30%
nasiguye iyo byazananye nibaza ko insiguro ntanze zumvikana yuko ibice 30% vyaje hagati ya 21 imbere y'iri tegeko kugira ngo habe kuzibira gihengeye cyari gihari kugira ngo leta yarifise umwitwarariko uko ubutari bushoka bwo gico busigaje mu kigega ca leta rero tuza turisunga nko umushikanganje bw'enjanja yabivuze aje yisungwa itegeko ko ryamaze kuza niryo risari gisungwa kugira ngo mu masezerano mashasha umwe wese arabe ico zozarashira mu kigega ca leta ibice 30% rero BRB yagira toza ku cyane ku nzahabu yaguze ibitegeza kuzoca bigaruka mu kigega ca leta hanyuma ikindi ni ubya 14 honorable Sindayigaya Jean Baptiste yavuze ibijanye n'amasukonte muri BRB ubuhinga bwa none kuki butokoreshwa kuki muri BRB hato subira gukoreshwa by'amarengo izi kuki muri BRB itamenyesha OBR ivyashoye binabisiguye ariko kubijanye n'amasukonte amasukonte akoreshwa na OBR amasukonte ari mu banki commerciale ku bijanye n'abakontribuable bakora ibikorwa bitandukanye harimwo nibi by'inzahabu twashizeho sukonte iri specifique kuri ibi bijanye n'amarosete ava mu butare iyo sukonte yuguruwe muri bankobo twagumije muri banki imwe kugira ngo bitworohere gukontabiriza aya marosete kwagira ngo turabe inzira zose zishoboka zotuma tushobora gukontabiriza neza aya marosete ava mu minere nkuko nayavuze ngaho ko ari bwoko butanu muri BRB naho hariho le compte général du trésor donc compte imwe ya leta mugabo kuri iyo compte imwe harabaho des sous-comptes de transit izo sous-comptes rero harimo sous-compte ya OBM muharamo yibona muri budget yitwa ngo ni sous-compte ya OBM niyo rero benshi bagenda gushira kwa amafaranga iyo sous-compte rero twaragerageje twarayifuse kugira ngo OBR ishobore kugira la comptabilisation kuko amafaranga adashiye kuri sous-compte ya OBR ntaca bakontabilize nk'ayo abari kuri sous-compte ya OBM aguma ruko nyari hagati ya kondo transit za BRB na kondo ya trésor ugasanga ageze gukontabiliza amarosete ntibyakozwe neza ubu rero sous-compte yarabaye supprimer ubu niho rero amakonte yose amafaranga yose avuye mu marosete miniere azohora aca kuri izo sous-compte ziri intitulé kwa ari amasous-compte de rosete miniere iyo sous-compte yarafuswe rero nta buhinga bwa none bundi bukenewe nuko gusaba ibintu bitondekwa neza sous-compte transit ikaba sous-compte transit ama akava kuri sous-compte transit izwi na OBR kuko niyo seule institution ifise la mission de comptabiliser les recettes donc nous collecter et comptabiliser igacishira muri compte du trésor ama ministère nayo igeze gaciyakoresha kubijanye n'amarengo amarengo nukuvuga navuze izo nzahabu zaza ziri transformer en or monétaire nuvuga bifise tenere ya 99 kuduga izo rero nubundi yo OBR non pardon iyo BRB iguze inzahabu ikazisubira ikaziturira ikazihingura igakuramo ubucafi ikageza kuri 99 bice biduga kwijana bisha byitwa rengo nuvuga ko n'umwanya inzahabu ziri muri BRB ziri transformer muri 99 kuduga zitwa rengo d'or nuvuga ko nta gihe na kimwe rero BRB yabidafise amarengo nuvuga nimba arashoye inzahabu uko abantu baderengo d'or nuvuga ni question de terminologie ni kuva irahitamwo rengo d'or nuvuga yuko ihitamwo kubika ama reserve nuvuga amafaranga bamakungu cyangwa amafaranga y'inguvu kuyabika mu mafaranga yatuzi amadolari cyangwa amayero cyangwa ikabika mu nzahabu ni kimwe muri ivyo byose byitwa reserve ni nkuko nawe ufata uti amafaranga afise nigura inzahabu ndazihingure zigire kwijana ama nje mbika ni reserve ubugize na BRB ni kwikora ni reserve rero ifata inzahabu ikazigura ikacizihingura
ikazigira kuri 99 n'ibice 9 n'ibindi biduba kwijana igacira ibika nibyo twita rengo do kobe bitamenyesha obe navyishuye impamvu itabimenyesha ko hari gihengere cyari mu gitegeko rya kera mugubu twisonze itegeko rishasha berebe isho inzahabo hanze iba exonéré taba exonéré iteza kuzobanza kugira déclaration isho ibiro bingana uku nibirishe droit de sortie kubera imvo zitegeko tukamenya les quantités et les droits exonérés. Honorable Nyandubed yavuze abanye vya BRB na UBR ko bafite konte zidasa nta konte zidasa zihari nizo nasiguye konto transit niyo konti ya OBM yahora iri muri BRB yitwa ko ari sous compte ya congé du trésor mugabo itari géré par l'OBR nta n'igifungo gihari mu byukuri kwari ku kuntu byatanguye bidatonze neza ariko twabitondetse yuko rero ko turi amahera make ko bwari ubunyonyezi numva ko cyari kibazo cyo gutondeka neza iby'amakonti ariko byukuri nta bunyonyezi burimo hagati ya BRB na OBR ni kibazo cha administration mugabo nta bunyonyezi byukuri burimo yabaje ibindi bibazo mugenzangira za kuvyishura honorable Mpozeriniga yasabye insiguri kwiye ku nyishu BRB yatanze ku biciro baha abacukuzi biri hasi ku bijanye n'ibiko isoko mpuzamakungu yanasiguye impamvu yuko ari ukuntu BRB iraba igiciro kiri ku isoko mpuzamakungu ikagira fixing mugabo iguharuriye mu madolari gaciyavunja mu marundi usanga ari make ugereranije nayo tudoshanje kuri marché noir abantu rero gacaye bakwepa bagashaka kwicira kuri marché noir honorable Marayika Pamphile mu bibazo mu bintu yashikirije bitari bike yabaje ikijanye na ordonnance iteba bon ordonnance ya mbere yasohotse mugabo isohotse usanga harimo amahinyu amahinyu rero twarateguye les propositions turazishikiriza mu bushikiranganje bujejwe iby'ubutare n'agataka kugira ngo basubiremo iyindi ordonnance rero ko bari suganya kugira ngo baduhe iyo yindi ordonnance bayizane bayihinyanywe neza ariko nubundi banza gusubira muri Conseil des ministres kugira ngo bayige turizera ko nayo iyo nshashi zosohoka vuba honorable wa 21 honorable sinzi nkayo Jean Pierre yavuze bijanye na historique ko bavuga atabutare dufise arabaza ryari ubutare dufise buzo bamwe mwimbo byukuri woteza imbere igihugu ni byo nasiguye yuko twisunze itegeko ibwirizwa rishasha n'amategeko merekeza n'ivyo ubushikiranganje bujeje ubutare buriko burakorana n'izindi nzego ko turiko turakora kugira ngo uyu mwimbo byukuri ubutare ugira ico winjije mu gihe cya leta hama duheze dukore ibikorwa by'iterambere ariko ngana naho nyine mumenya yuko mwese murabizi ko ibikorwa byo kwimba ubutare naho tukuma tubivuga hariho n'ibindi byibanze bitegereza kuboneka mwavuze ibibazo by'umuyaga nkuba iyo ni intambamye iboneka umuyaga nkuba ni intambamye iboneka ariko nawo nyene mu bushikiranganje bujeje bakora bikora kugira umuyaga nkuba uyongere ariko ni intambamye nawo nyene tutokwirengagiza hama bijanye no kwimba ubutare kandi hariho ibijanye n'umutahe ibi niyo mpamvu usanga bisaba ko biza kwimbwa n'abafise imitahe ikomeye ko bisaba umutahe munini cyane hariho kandi ibijanye n'ubuhinga murazi ko iby'ubuhinga nabyo nyene ari kibazo iyo byose babigiye hamwe biraheze bikaba intambamye ariko leta igumbikorera ko no mu bushikiranganje bijeje kugira ngo turabe ko izo ntambamye zose twoshobora kuzisimba
ubutare bw'ukuri dushobora kubwimba kandi tubuhingure buheze bugire ico busize mu kigega ca leta. Honorable Mani Labarusharine yavuze ko ivyo leta yaganiriye n'abimba ubutare ku bijanye no gutanga 30% ko botanga ubutare canke bagatanga mu mahera nabwiye ko bigenda kuko gushika ubu nko muri BRB bakugurira bagupimira batuye amagarama 100 bagaca kuriha 70 30 bakacabikira leta kugira ngo nibayashora baze bashikirize leta. Rero batanga mu mahera canke mu nature nico kimwe birasa bo bingorane bafise nuko leta bakura ko 30% ikabagabanya nico leta ikirakorera kugira ngo turabe partage y'ukuri yoba iri kitable yotuma abimba nabo nyene bashobora kuronka karusho ariko na leta ikaronka karusho. Ni na ibiganiro bihagaze ivya lithium mugenzanje aza kubibishura nukuri appel d'offre aho bigeze aza kubishura. Hanyuma kandi honorable naho mvukiye Nestor yavuze ibya 30% kutari comptabiliser nivyo 30% niturayankesa turindire ko BRB ishoye iheze kayideklara amikayiduha 30%. Nta mugushwe no munsi rero nta 30% turashobora kwankesa kuva bataguye kwa applica 30% ntiturayironka bizovana rero nuko BRB yashoye iki tubarira ayo yadandaje dukure ko nako 30% tuweze tuyashire mu kigega ca leta. Honorable Ndikumagenge yatubaje twese hamwe yuko atoba exploitation industrielle nivyo leta yifuza kandi ivyo leta ikategura yuko mugabo itegeko yateganya imigwi itandukanye bashobora kugira exploitation ariko kuvyukuri kugira ngo dushike ku mwimbu wisununuye mwimbu boneka nuko haboneka abantu bimba de façon industrielle bagashinga amahinguriro bakimba ubutare bakabuhingura hanyuma tukaronkamo valeur ajoutée. Honorable Shimirimana Jean yabaje bene igihugu ruhara bafise mu gukurikirana ubutare bwabo yuko code minier biruga mu Kirundi ngira ibintu bisanzwe nibaza ko intamba mirimwo kugira ama visite d'experience kinaho mugenzanje to kigwa kigaruka ko les visites d'experience ziramaze kuba tuzikorera hamwe n'ubushikiranganje bujeje ubutare n'ubushikiranganje bujejwe kigega tukashiramo OB tukashiramo office agence de régulation des contrats de partenariat public privé hari nk'abahinga bajeje guhinyanyura amategeko mu bijanye n'amasezerano do amakontra. Turamaze kugira ama visite turamaze kugira imwe yagiye mu yabaye muri Guinée baragiye ari umugwi munini bararaba ingene bagira amasezerano adahomvya leta ari naho havuyemo aya mategeko mberekeza ariko ategurwa no gutegura ama contrat type abantu boza binjiramo atari za contrat zimwe leta yagenda yadera mugabo ari ama contrat ateguwe neza leta yateguwe neza hamuje kucukura ubutare akaza tuganira tubona neza yuko leta itari kirahomba. Rero izi visite iramaze kuba muri yo ntumbero yuko leta yo kwitegura kugira ngo turonke amasezerano meza atuma leta ironka akarusho muri ibi by'ubutare. Ukuntu bene igihugu bokurikira nibaza ko ari ibinyene none ko ari mwe mu duserukira ko muri ko murabikurikirana nibaza yuko ari byiza kandi ari uburyo bwiza uko handi ho nitwovuga mu mwene igihugu wese ngo aje gucungera ibirombwe nibaza atari ubuhinga n'uburyo bifitiye mugabo mwe mu duserukira nimwe mufise ububasha n'ubushobozi bw'ushobora gukurikira ivyo leta iri kirakorana n'aba bikorera utwabo bajejwe bariko barimba ubutare
numva ari bwo buryo burashe handi tuvuze ngo n'igihugu wese aje kwicara ku kirogwa cungere sinibaza ko yacu yakura. Honorable Nduwimana yuko botanga raporo journalier naco yacu akitubaje twese yuko tangwa de raporo ku munsi hakoresheje ubuhinga bwa none ngira mwabonye ingene biyimbo butare ibintu nyene bigenda yuko rero botanga raporo ku munsi sinibaza ko nabagiye kubiraba kuri telebo vyemeze kuko mara ko bisaba ibintu vyinshi hari gihe bamara igihe kirekire atabutare bararonka nuvuga ubutare baza kubushora ariko bashoye kubugwiza rero gutanga raporo ku munsi sinibaza yuko byobe ari ibintu byoroshe bishoboka kubijanye n'ibyo kwimba ubutare bisaba rero yuko umuntu yabwimvye mugubu ngira ngo mugenzi wanje baza kuvyuzuriza mugabo hari inzego za leta zicungera hariho inzego z'umutekano hari intwaro baheza bagacungera bagaheza bakaraba yuko ibyo bariko barimba batariko babinyuruza naho baduca mu ryahumye abacungira bo barahari abajeje intwaro n'abajeje umutekano n'abajeje ugendereza bose bakabijamwo bagerageza gucungera mugihe byo gutanga raporo ku munsi uravye igikorwa cyo kwimba ubutare nyine kimeze murabona ko atari ibintu vyoroshe kugira ngo abacukura ubutare bashobore gutanga raporo ku munsi y'ubutare baronse. Honorable Mvuye Kuraza yavuze ibijanye na budget d'austérité tumaze mu myaka 10 dusaba le plan de sortie ya crise na plan ingene butare bwo kwimbwa ira plan araza kubabwira icyo bateganya mu bushikiranganje aho kubijanye na budget d'austérité sagaseshe shwarumuri kuko kuva igihugu gifatiwe ibihano by'ukuri ibijanye n'ubutunzi byaragize ingorane kuko hari mihora nyinshi yatuma ubutunzi bwinjira mu gihugu yacizibigwa bijanye n'ingene igihugu caciye kiza kiravugwa nabi abo twadufashanya bose bakidohora aho twadusaba ingurane bakahugara murumva yuko by'ukuri ibijanye n'ubutare byaciye bicumbagira rero kubijanye na budget d'austérité rero le plan de sortie iyi crise ubu muri leta hari ama reforme ariko araba ayo nyine murayazi kubijanye no gusubiramwo neza itunganywa y'ubutunzi bw'igihugu haba mu bushiranganje bw'igega ca leta no mu banki nkuru y'igihugu naho nyene hariho impinduka ziriko ziraba hanyuma kubijanye na vision muri vision amadocument dufise yerekana plan y'ingene ubutunzi twobutunganya hariho vision hariho plan de développement harimo ama indicateur harimo n'ibikorwa byinshi dusaba gukora kugira dusohoke dushobora kuduza ubutunzi hariho le plan d'investissement public harimo mu bushikiranganje bwose ivyokorwa kugira ngo dushobore kuduza ubutunzi ubu mu bushikiranganje bwose burafise politique et stratégie sectorielle irimo ubushikiranganje bwose ivyokorwa ubu mbere iyo stratégie yo kwemezwa mu nama iheruka nshikiranganje yari stratégie sectorielle yo mu bushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka harimo ivyokorwa niyo nuko muri executif tuteganya kuduza ubutunzi iyo plan nye twobisohokamo dans chaque secteur si muri secteur y'ubutunzi nako ya énergie mine gusa ni mu ma secteur yose rero chaque secteur irafise plan stratégie sectorielle yinyene twoshira mu ngiro le PND la vision twafise n'ama indicateur tugera turakurikirana kugira ngo yerekane ko by'ukuri twashitse aho dushaka. Honorable Hatungimana Godibert yavuze utunenge twinshi two gukosora yuko ubutare buri munsi y'icyayi n'ikawa turavye icyo dukuramwo
asaba icokorwa ubu nuko ivyo bikorwa bitanguranye izina mugabo bigatangura hisunzwe amategeko mashasha afasha ko leta idahomba ubu rero amarosete ava mu butare no mu ari munsi y'icayi nikawa kubera yuko ibikorwa byahagaze kuva 2021 2022 2023 bene uyu mwaka abona ko benshi bataratanga ibikorwa nyezina ibintu byatumye byukuri ibikorwa ko benshi baciye bamera nk'abahagarara numva yuko atamwimbu wabonetse mu wacukura mu biyimba numva yuko atacoboneza mu kiboneke natwe mu makori no mu matagisi rero twize yuko umwimbu uzobonekanye izina ari uko ibikorwa bitanguye ku mahinguriro yose ku mashirahamwe yose akora mu gisata cy'ubutare bose bamaze gutangura yavuze ko hari kudakorera mu muco mu kinywabi ku gihugu itosha kubifata mu minwe kujya mu myaka 3 bibe byashobotse yamwumvise ko nyine icyo bari mukuru w'igihugu bavuga ati ahubwo mu mezi 6 ibintu bibe byagiye ku murongo n'atari ibintu byoroshe ingufu zozo muri leta ni nyinshi twe turashiramwo duhawe ingufu na nyine icyo bari mukuru w'igihugu asaba yuko mu bushikiranganje hose twokorera mu muco nayo ntumbero y'ibwirizwa rishasha nuko ibintu bikorerwa mu muco amategeko mperekeza muri imigwi itandukanye haba muri exploitation artisanale exploitation mécanisée semi-mécanisée exploitation surtout exploitation industrielle niho hakunda kuba ibibazo kubera haza abantu bakomeye nko mwabivuze aha rero no bidusaba ko dushiramo tuba dufise leta ifise ingufu zikwiye ishobora ishaka ryo gukorera mu muco rishobora kunegosia aya masezerano aya makontra de façon équilibrée leta igakuramo ibyitegereza gukuramo ku by'ubutunzi bw'igihugu rero kubijyana no kudakorera mu muco nibaza ko tutobivuga kuko mu gukurikiza ibwirizwa rishasha nta masezerano mashasha arasinywa umuntu uvuga ko ari amasezerano yakorewe mu mwijima kuva rigiyeho sinzi ko nobani yihenze nta masezerano mashasha arasinywa ntagira amasezerano mashasha asinywa no tuzobona ko vy'ukuri ibintu byakorewe mu muco canke byakozwe bitisunze amategeko n'amabwirizwa ahari icokorwa rero nuko twokwisungira ibwirizwa ko rimwe ibintu bishasha n'amategeko mperekeza azojaho azokwerekana ngene amasezerano yose mu kwimba muri iyo migwi itandukanye ine byokorewe mu muco kandi bakugwa neza atakugunga leta Honorable Marayika yagarutse ku kijanye na ITIE naho nyine yakibajije twese yuko baze ko turiko turinjiramwo muri initiative des industries extractives leta iri mu processus yo kwinjiramo kuko ntidushobora tutinjiye mu tugira ingorane zinye dushobora ubutare hanze rero kugira ngo twemeze by'ukuri ko turiko turakora mu muco iyi ITIE tuza twinjiramo ibisigaye by'amategeko ibindi ni recommandation baza ko on va prendre note watubwiye na article 196 197 ivuga le fonds fiduciaire réhabilitation des sites ibinyamugenza ndaza kubigaruka ko ahandi no gice mvuze ni kuri ku bwa 33 honorable Anisette Ndayizeye yavuze yagarutse kuri ibi kucigwa cyashikirijwe na professeur Leonce Ndikumana yerekana bimaze gutakara ibindi byo muri kahise utwe turaba imbere muri kazoza bwo byahise ntitubigarutse abatwivye mu myaka 70 ingahi heze 60 kubigaruza sinibaza ko byo byoroshe uko abantu barashora hanze ntibamenyekanishe bashoye ubutunzi bugahera hanze usanga aribo bifitiye amazu za Dubai Buraya no muri Amerika no muri za Canada rero ibi byarabaye nimba byarabaye bijanye n'ibiharo yerekanye niwe aziho yabikuye
ariko niba byarabaye urumva c'est regrettable mugabo urumva ntitwoje twibohera kuri kahise ubu turaba muri kazoza turabe nyine ibwizo rishasha ninye twogira intunganyo nshasha ibijanye no kwimba ubutare kugira ngo ibi byagiye biraba bituma ubutare busahugwa bugasohoka ntagiye cyo busigire igihugu bihagarare na duhagaze nyane ntumbero y'uyu mugwi wamaho ujejwe intwari bereye wagiye kuri tere kugira ngo barabe nyine ubutare bwimbwa hari bishaka ko dushira ingufu hamwe twese muri leta no muri parlement kugira ngo ducengerere hamwe kuko aba nabo bimba ubutare ntibasinziriye uhumirije bucawuca mu byahumye ko bo bakeneye kugwiza inyungu tuye dufise intumbero yo guteza imbere igihugu mugo mudandaza siyo ntumbero yiwe umutandaza afise intumbero yo kugwiza inyungu profit ivyuko tubaka amarani tuyubakira aja mu barira mu bandi muga amahera yiwe wacha twara hanze akaja kwiyubakirayo akiberayo rero twebwe nk'abajejwe gutungana iby'igihugu nke tuze guhagabira tukara ko byukuri ubutunzi rusangi buriko buraba byukuri itunga rusangi birero by'abasahuye mu myaka iheze twisunze iki cigwa yatanze ibi biduhicirwa nyene kugira ngo turabe yuko twohagarika iyi hemorrhage ntibibandanye honorable Sindayikengera Apollinaire nawe nyene yatubajije ikibazo twishurira hamwe yabajije bya plan directeur de mise en œuvre igicapo two kwisunga igicapo nakivuze ni vision itwereka muri rusange yo tuja muri PND harimo ibikorwa nyezina byerekana muri zya nkingi za vision ivyo twokora mu gisata ahamagacaho n'ama indicateur ivyerekana ko twashitse aho dushaka mu gisata cyo cyose hanyuma ubushikiranganje bwose bugaca bwihere bunyere bubonye kandi bukagira integuro ya kimwe cyose nyezina ingene cyo kugwa ku mwaka niyo plan no vuga tuweza kwisunga kuko hari nk'ama indicateur ku gisata cyo cyose hari nk'ama indicateur tutegereza gushikako iyo indicateur itarashikwako urumva ko tazoba nko mu gisata cy'ubutare mu indicateur yabo muri strategy barerekana ubutare bazoba binjije uko bungana amahera azoba binjije uko angana baravyerekana muri strategy sectorielle yabo iby'ibihugu bibanye bakoresha mu gukwega abimba ubutare ibyo bakoresha nibaza ko ibyo bakoresha ahanini twiva ko kuri kintu cyo barakora mugabo twebwe ico tuko turakora hano mu Burundi kugira ngo dukwega abashobora kuja kwimba ubutare ni ibyo gushiraho umuco ni bonne gouvernance n'amategeko atomowe neza atarimwo igifungu atuma hagira abantu bikika mu kiza iyo hari amategeko atomowe neza amabwirizwa atomowe neza n'amategeko merekeza na bonne gouvernance n'umutekano n'ubutungane nibwo butuma abantu baza kwinvestir mu gihugu mu gihe igihugu kirimwo ibintu bitameze neza kirimwo habaye umudurumbanyo akabirogarara nta bantu bemera kuzana amafaranga yabo ngo baheze bayajana mu gihugu kiratekanye rero ubu ingamba leta iriko irakora ni byo gushiraho ubutungane murabikurikira mu kumva leta nyine ikita ku giti no kugira ngo ubutungane butsimbatare umutekano utsimbatare amategeko ajeho n'amabwiriza n'amategeko ibintu bikorwe mu muco ibindi byatubajijwe honorable ugira 30 yawo n'indwi honorable Manirambona Terence yavuze ijanye na vision 2040-2060 yavuze quel plan yemeje kuvuga le plan la vision iratwereka muri rusangi yo tuja mugabo le plan détaillé ni PND révisé twaje tuyisubiramwo turayiha ama indicateur hamwe rero n'izi stratégie sectorielle tuca duheza tugaje tujana muri budget programme kugira ngo ibikorwa tubironde tubishire ko amafaranga azobikora
honorable ni Kumagenge Antoinette bwari nk'ubugira 39 ya mu bibazo bye bibiri ari cya kabiri yabajije ngo basha kubushikiranganje kubijanye n'ubudandazo ko buca butakara mwumvise ko BRB musanzwe atari ubudandaza ahubwo ari mu mission yayo bijanye no kugwiza amafaranga mva makungu mugabo si kudandaza muyunguke BRB igura ibi by'ubutare iri cyakora mission yayo yo kugura amabuye y'agaciro kugira ngo ishobore guconstituer ama reserve de change si ntumbero yo kudandaza muyunguke Majambo 40 kangahe honorable Buregure yavuze nako ntuze imbere yaho honorable Buregure Elias yavuze ibijanye na dévaluation de la monnaie ministère canke BRB yuko bikurikira taux d'inflation yuko ministère yobifise le pouvoir yo kubaza BRB nyene ikora bijanye na politique macroéconomique ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta n'ubutunzi no gutunganya imigambi kugira coordination hanyuma Banque centrale igacikora de façon exclusive la politique monétaire, la politique de change. Mugabo la politique macro y'igihugu cyose ni ministère ijeje. Rero mu kugira ngo dushobore guhuriza hamwe kuroranya ibijanye na politique fiscale, politique budgétaire, politique monétaire na politique de change, turafise ico twita le comité de coordination. Turabonana rero kenshi abatekinisiye barakorana hanyuma bakagira raporo tukagira inama n'umuyobozi w'Banki Nkuru y'Igihugu tukaraba yuko turiko turakora muri politique budgétaire, politique fiscale no muri politique monétaire na politique de change tukaraba yuko biko birarorana nuko duheza tukashira hamwe subwo ko ubushikiranganje butegeza gusaba raporo Banque centrale cyangwa Banque centrale itanga raporo muri présidence ko hari igipfa by'ukuri nta gipfa igikuru ni collaboration nuko dushira hamwe ibijanye na dévaluation de la monnaie alors dévaluation akaba dépréciation bari ibintu bitandukanye mugabo dukunda kuvyitiranya mugabo byose ni bibi la dépréciation de la monnaie ni kugutakaza agaciro ugereranije n'ifaranga mva makungu cyane dollar biraboneka rero yuko ifaranga ry'irundi muri iki gihe rigenda litagaciro ugereranije n'ifaranga mva makungu ibi navyo turamaze kubiganira ko katari gake imvo nyamukuru nuko ngaha mu Burundi waje ta bintu twimbura bihinguvu ifaranga ry'irundi ibiro byariyongereye cyane aho umwimbu ushoka hanze cyane ubutare giho agabanuka kuko watuma turonka amafaranga mva makungu akagabanya akaza kwiyongera ku dukeneye kugira ngo dushobore kugura ibindi bintu hanze ibiro byaragize ingaruka ku bijanye n'agaciro k'ifaranga ry'irundi ugereranije ikiguzi cy'ifaranga ry'irundi ugereranije n'ifaranga ryo hanze ibi rero biriko birakogwa nibi mwakoze birimo kugira ngo duhimirize gisata kijanye n'ubutare gishobore gukora ikigwiza umwimbu dushobore kuronka umwimbu duhingura tugaronka ibyo dushora hanze tukagabanya n'ivyo tugura hanze niwo muti musanzwe urama nukuvuga ko tutera kurema ubutunzi turimo ubutunzi buza n'amafaranga y'amarundi bukaza n'amafaranga mva makungu adufasha kugura ibyo hanze mu gihe rero tutarashobora kurema ubutunzi bukwiye numva yuko ifaranga ryacu urigereranije n'ifaranga ryo hanze ryo ryose igi wacu riguma ari ipimbiro bikeye kubera ko ridafise umwimbu ukwiye
ushobora gutuma bigira agaciro gakwiye. Rero ibijanye n'ingene taux d'inflation ikurikiranwa ivyo BRB ijeje gukora irabikora, mugabo nibijanye na politique monétaire yo gucungera ko amafaranga ari mu gihugu atari amafaranga arenze urugero, kuko hari ibihugu usanga bifyatura amafaranga bikarungika mu gihugu ugasanga ifaranga ryataye agaciro burundu. Ibi nivyo BRB bikora gucungera yuko amafaranga y'amarundi asohoka ari amafaranga ahuriranye by'ukuri n'ubutunzi buri mu gihugu. Ntifyatura leta ntifyatura amafaranga ngo yarungike mu gihugu acike impapuro nkuko mazayira kera canke y'amadolari yo muri Zimbabwe. Niko kazi nyamukuru ka Banque Centrale. Ibi navyo irabikora neza, irafise ama instrument de politique monétaire ikoresha kugira ngo ishobore gucungira ko amafaranga uko ubutunzi bungana hasohoka amafaranga bigereranye kugira ngo amafaranga ntata agaciro. Ivyo turabikorera hamwe tukaraba yuko amafaranga leta ikenera, leta ishira mu gihugu bitaza gusubiza inyuma la politique monétaire. Cyo vuga ko kubwa mu gusozera ni nyakubahwa ishegera cya kabiri cy'umukuru n'amashinga amateka mu bibazo yashikirije hari icyo yavuze icyo gihugu kiriko kirunguka cyangwa akarusho kuba kaboneka muri ibi byo gucisha muri BRB kugura ubutare cyane cyane ubutare bw'inzahabu. Akarusho karimo nuko kuva aho murazi ko amadovize menshi twari dusanzwe turonka yava mu mfashanyo. Rero guhera mu 2015 BRB yaciye yikora kuri ibi by'inzahabu kugira ngo ishobore kuronka amadovize. Rero byarafashije cyane n'ahandi ho ntitwari gushobora kuronka amadovize dushobora kugura ibindi bintu cyane cyane nk'iby'ibitoro n'ifumbire nako bikenerwa mu mafaranga mva makungu kandi bigurwa bicengwa banki nkuru y'igihugu. No uvuga amafaranga mva makungu BRB yaronse muri ibi by'uguri kugura inzahabu mu marundi igacizigurisha amadolari. Era rero niyo leta yagira ikorako kugira ngo ari mu magiye arongereza amafaranga mva makungu leta yagira ikorako kugira ngo ishobore kuriha amafacture mu bintu dukura hanze. Akarusho rero kariho gusa harabayo ntambamye yuko loto officiel yagiye yatandukana ni loto marché noir yacivuka iciragira inguvu ituma abantu benshi bahurumbira kuza kuvunja kuri marché noir bigatuma zanzahabu BRB yashaka kugura mu marundi bigaca ibintambamye ntizironke nkuko bikwiye. Naho yo hatayo ntambamye ya marché noir ya politique nziza ituma amafaranga yinjira mu gihugu afise contrepartie kuko BRB isohoye amarundi ikagura inzahabu uyimvye inzahabu ni contrepartie y'ukuri. Inzahabu ni contrepartie y'amafaranga bivuga yuko iyo nzahabu BRB yibitse canke kayigurisha ikironka amafaranga mva makungu. Niyo karusho nyamukuru novuga ko ibijanye no gura inzahabu muri BRB. Mugabo muri intumbero yo kuriberaliza ubu muri bwizo rishasha abantu bose bazobemereye kugura inzahabu mugabo bazigure mugabo bazishore mu muco, hanyuma amafaranga mva makungu baronse bayazane bayashire ku makonte yabo, hanyuma ibanki ziheze ziyahe abakeneye kuvana ibintu hanze. Niko mu bisanzwe yo economy itunganije neza niko bitegereza kugenda. Ntivyategeza guca byose mu banki nkuru. Aba investisseur bimvye ubutare bafise uburenganzira bwo kubushora mugabo bakabushora mu muco, bakadeklara ibiro bashoye hanze hama bakarapatria mvuga bagatahana amadovize bakuye muri bwa butare bashoye barashaka bakashira ku makonte yabo uko mu gihe cyose bashikira mu mabanke nico kimwe no bari muri BRB acakora cagikorwa nyene yokoze n'ubundi avuye muri BRB uko no muri banque commerciale baheze bakayaha bagomba kuvana ibintu hanze. Iyo bahurije hamwe bose bemporta bagashira muri banke birazi bagenda neza. Mugabo abantu bashora mu mpisho amadolari bagaca babika mu mufuko bakanyegeza mu makofre muhira
numva ko mu mabanki hasigara mu gihengeri kandi amahera ari mu makofre bica bitera ikibazo mu butunzi. Na rero leta iriko irahenyanyura kugira ngo abantu bimba ubutare babwime mu muco babushore mu muco amadovize baronse bashire mu makonte bose bahurije mu makonte na ya penurie y'amadovize misha nisubira kuba muga tanke abantu bashora banyegeje bagaca babika n'amadovize bakuyeyo hacaguma penurie artificielle tukaguma tubona ibintu biza vyinjira mu gihugu mugabo utazi ingene vyaguzwe hanze kubera ko abantu bose bahera bayabitse mu misho bakayatwara mu misho ibintu bikaza tonyeho byaciye mugabo muri en temps normal ibintu byose biteza kurihwa biciye mu mabanki ma transfer niho umuntu abona ibidandazo vyinjiye n'amahera byatwaye aho yaciye nico rero leta irikira mu byo leta irikira ikirageza gusubizaho gukorera mu muco ko badandaza kugira ngo ibintu bikorwe mu muco n'amafaranga ashobora kuja mu mabanki biciye mu muco naho karusho novuga ko gucisha muri BRB kugura amabuye y'agaciro kajanye no kuronka amafaranga mba makungu adufasha gukura ibintu hanze yakuba murongoye cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ku bibazo byerekeranye n'ubushikiranganje bw'igega ca leta n'ubutunzi n'ubutunganya imigambi y'iterambere ni ibinumva noshikiriza murakoze ku mujambo. Murakoze cyane nyakubahwa mushikiranganje w'ubutunzi kuko jewe nabakurikiye cyane inyishu mutanze zirumvikana cyane gusa ico nakuyemo nuko hari gihe tuba ngaha tutazi ingene inzego za leta zikorana kuko nk'iki kibazo caje kiri hagati ya BRB na OBR mwumvise ko bose cari cabateye makenga ariko turavye ingene mu bisiguye jewe handavuga ku gatwe kiwanje jewe nanyuzwe ico twosaba gusa nuko ayo mategeko akenewe kugira bibe clair ayo ma ordonnance ayo mategeko yo ku rwego rw'iwanyu yokogwa n'ingoga kugira iki kibazo vy'ukuri ejo ntikizosubire kuboneka ahandi ho nkuko narinda wivuze jewe nashimye mugabo nabivuze ni ku gatwe kiwanje ko ndabona hari habagarutse gusaba amajambo ariko ntaco reka tubanze duhe ijambo mushikiranganje mu vyajeje harimo ubutare kugira ngo nawe atanga umuco ku myitwarariko abubahwa abashinga amateka bashikirije ijambo ni ryanyu ubu nta shwa mufise yego ijambo ni ryanyu. murakoze cyane nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi kuba mu mpaye